Ishengero Spiritual Gravity Center ryaruguruye igikorane c'umwuzuzo guhera kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 28 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2022. Pasteur Jean Niyibizi asanzwe ari cegera c'umwungere muri iryo shengero aradusigurira igituma ico gikorane citwa gutyo. Amazina nitwa Jean Niyibizi, nkaba ndi pasteur assistant w'Ishengero Spiritual Gravity Center. Ubwa mbere kwanza kugira ngo tucite ko ari igikorane c'umwuzuzo nuko ishengero ryujuje imyaka indwi kuva ritanguye. Rero gitirirwa uwo mwuzuzo witirirwa iyo myaka indwi. Iyo myaka indwi nayo tukaba tuzi yuko mu ijambo ry'Imana igitigira indwi ari gitigiri c'umwuzuzo w'Imana. Aratubwira kandi kuvyo biteze muri ico gikorane hamwe no ku bakozi b'Imana bazoba baje kwigisha. Abakozi b'Imana Imana tuyoboyemo yuko bazoza kuremesha kino gikorane bafashijwe kandi bunganiwe n'umwungere wacu mukuru. Turizere neza ko ijambo ry'Imana ubwa mbere abazoba bari hano hari icyo rizobafasha mu mitima nk'abana b'Imana. Icya kabiri, turizere neza ko ijambo ry'Imana riva mu muhezagiro wo mu buryo bw'umubiri, umuhezagiro fadika mu buryo bw'umubiri. Navyo turavyiteze. Hama nk'umusaruro novuga yuko iki gihe c'indwi kiro kiraduha kubona igicapo cy'igihe gishasha tuzoba tugiyemo gitangura. Novuga ni nk'intango shasha. Mwomenya ko ico gikorane kizorangira ku igenekerezo rya 11 Nyakanga umwaka wa 2022 aho iryo shengero rizoba rihezagira abakozi b'Imana bashasha.